Shalom shalom, ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose, nizere ko mumeze neza. Ni Sandide Uwimana, yemeze neza cyane. Hama ndabibutse jewe ko naje hanini ko naje gukorane na canke lancement officiel ya album Calvary y'aba team Revelation Worship Team wasanzwe barimba indirimbo mpimbaza bakozwe video zigezweho cyane, live record nukuri mu buryo bugezweho. Rero nkaba naje mu gukorane dufatanya nabo ico gikorane kazoba ku munsi wejo, ku munsi wa Mungu itariki 4 z'uku kwezi nyene nejo, ejo ku munsi wa Mungu dimanche ejo kwezi kwa kabiri. Donc turabiteze kibanza turiko niki kiringaha ni hambavu ya Libre Saint Gabriel hanyene muri quartier 7 Ngagara. Donc uvuye kuri rigenda kuri Gare du Nord rijya nyene rimanuka mu Ngagara, nukuvuga uvuye kujya mbere rya Kamenge rijya rya Interbank ukarimanukana ushitse kuri pave ni mu bubanfu. Donc tubona amafishe twashizeho kubwiyi lancement officiel, nukuri turabiteze. Imana ibampera umugisha. Ciao ciao na hejo muze hamwe kwakirana imigisha y'Imana hamwe, bizoba biryoshe cyane cyane cyane. Hariyo ama surprise menshi cyane. Tuributse ko kwinjira ari ku buntu, ariko ushaka ziga ndirimbo uzuzanye flash yawe uzotanga 10,000 gusa kugira baguhe izo ndirimbo original.